icivugo cy'uyu mwaka ni umunsi mukuru w'incungu. Gucungura umwana hanyuma ugaca ubaga igitungwa bisigura iki? Bisigura yuko twebwe abantu twocungura imitima yacu. Ufise umutima ugucumura, ufise umutima w'inkozi y'ikibi, arakunyura ubwo bukozi bw'ikibi bwose, agakunyura ibicumuro byose ku mutima, agaca bamweranda umutima ukera derere atagatotsi cyangwa igicumuro na kimwe afise. Ni umunsi mukuru rero wo gucungura wa muntu abana n'undi nabi, akikebuka agacungura umutima wiwe, agatangwa kubana n'umuntu neza. Wa muntu adakunda igihugu ciwe, agacungura umutima wiwe, agatangura gukunda igihugu ciwe, gukunda ibiremwa muntu. Wa wundi adafashanya, adafasha umworo, adafasha umukene, adafasha imfuvyi, adafasha abapfakazi n'abandi, agacungura umutima wiwe, akikebuka, agatangwa kugenda afashanya n'abandi, kandi atarabiyo abi muislamu n'utari muislamu. Ku rwego rwa komite dusanzwe turongoye tuzohimbariza kuri iki kibuga cyo ngaha mu Nyakabiga, niho hama hahimbarije imisi mikuru yose au niveau national. Ni ngaha hazobera canke hazohimbarizwa uyu munsi mukuru. Ejo aho bukera itariki 31 mu Kakaro 2020 isaha 1:30 z'igitondo.